Barundi kazi inshuti z'Uburundi tubanje gukengurukira Imana mushobora byose iyo yadushoboje gushika kuri uyu munsi wo gushima imyaka ibiri irangiye abenegihugu batwizeye mu kudutora ngo tubabere indongozi mu kiringo c'imyaka 5 tongere tuyitura ngo ibandanye itumurikira mu irangurwa ry'imigambi twembereye abarundi kandi mwadutoreye. Hari gwikenekerezo rya 20 Myandagaro umwaka 2015 ho twashikirizwa icese amabanga yo kurongora Burundi inyuma y'amatora yari yatunganijwe mu gihugu cyose no ku barundi ba mu mahanga. Uyu munsi udasanzwe kuri twebwe no ku gihugu nakajyo keza gukengurukira abarundi bose batwizeye twongera dushima ubwitonzi n'ubushishozi vyaranze abarundi mu gikorwa c'iteka cyo kwitorera indongozi n'ikimenyetso kitabesha cerekana ko demokrasi imaze gushinga imizi mu gihugu cacu. Turabakeje kandi turabashimiye cyane ku butwari n'ubugabo mwerekanye mu kutwizera ngo dusubire kubarongora. Mwifuje ko tubandaniriza aho twari twejeje isemo. Yego niko impinga iracari ndende naho hari ibitari bike byaranguwe haracariho ibikorwa byinshi biturindiriye. Yamara rero igihe cyose tuzoba duhuje umutima n'inama dufise ishaka rishemeye ryo guteza imbere igihugu cacu nta nkeka tuzotoza ikivi. Imyaka ibiri iheze ntiyoroshe kuko abansi b'u Burundi n'intwaro y'abenegihugu ntibarasubiza inkota mu bwubati. Abatemeye gushira aho intahishize babandanije umugambi ugayitse wo kuburagiza Uburundi n'abarundi aho gusaba ibasahiriza mu migambi myiza y'iterambere basaba inteko mpuzamakungu n'ibihano ku Burundi bwabibarutse. Ako nakamuna nibara kumutemere Imana yabarire kuko batazi ico bakora. Naho vyagenze uko umwaka 2016 wabaye mwiza gusumba wa 2015 wa 2017 nawo uba mwiza gusumba wa 2016. Turabatangaje ko imbere ari heza cyane. Imana mushobora byose niyo cabona. Kukaba nkako ukuri ku Burundi guhaye kuje habona ivyari byaranyegejwe biriko biraja ku mugaragaro kandi biracaza maze abarundi babone gutandukanya icatsi n'ururo. Turasubiye gukengurukira abarundi bose abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane twongera dukeza inzego z'umutekano no kwivuna abanzi zitanze zitiziganya ijoro murango mu gutsimbataza amaro n'umutekano mu gihugu cyose maze abarundi baboneraho kwidegemvya no kubandanya ibikorwa bibateza imbere bigateza imbere n'igihugu cabo bakanatahura ko bashoboye. Barundi kazi inshuti z'Uburundi turahimbawe n'ivyaranguwe muri imyaka ibiri naho imitego n'intambamye byari byinshi. Imigambi twashize imbere igihe turahira yari ishingiye ku ngingo zitatu: amahoro, umutekano no gutungane kuri bose, intwari ibereye ishingiye ku mwene gihugu hamwe n'iterambere rirama kandi idakumira. Imigambi yose irangurwa mu bisate bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu yisunga izo ngingo zitatu. Izo ngingo ni nk'amasezerano ahuza umukozi n'umukoresha, umukoresha nawe suwundi n'umwene gihugu, umukuru w'igihugu nawe akaba umukozi wanyu ubandi. Intambwe tugeze ko uno munsi mu gushira mu ngiro ibyo twemereye abarundi bene gihugu tuyikesha ahanini ukudushigikira mwivuye inyuma tutibagiye umwete n'ubwira bibaranga mu bikorwa. Turabakeje cyane nimukomere ku muheto tunabaremesha ko Imana mushobora byose iri kumwe natwe kandi ikorana natwe. Umwitwarariko wacu imisi yose na hose no gutegura akazoza keza k'igihugu cacu n'abana bacu mu gukora ibishoboka byose ngo bazoshobore kubaho neza kurusha uko twabayeho. Muze rero tubarinde guca mu nzira mbi twaciyemo, tubabere urumuri rutazimiza maze baze bavuge bati abatuboneye izuba barabagabo koko, maze baze batwirate kujya twirate Imana mushobora byose, ntare rushatsi, ntare rugamba, mwezi gisabo, Rudoviko rwa Gasore,
Pierre Ngendandumwe, Ndadaye Melchior, Nshimirimana Adolphe n'izindi ntwari z'u Burundi. Nta gihugu na kimwe co kwihenda ngo kizera iterambere ku bindi bihugu. Igihugu gitezwa imbere na bene co. Ivyo navyo bakabishikako mu gihe bafatanye mu nda, bagikunda, bakagira n'intumbero imwe yo kugikorera no kurondera inyishu z'ibibazo bihanze abene igihugu, bafatiye ku mico n'akaranga by'igihugu cabibarutse. Imana yabahaye bwangabire bisangije ariko zunganira ibindi bihugu biciye muri ya migenderanire no gufashanya. Twifuza kubaka igihugu kiramutswa iteka nitekane, cubakiye ku vyipfuzo vy'abene igihugu bafise amagara meza, indororuntu, ubwenge n'ubumenyi, agateka kabo kubahirijwe kandi babayeho mu mahoro n'iterambere. Ikindi tudasiga inyuma, gutsimbataza, guteramira no kubungabunga intayo kwikukira mu kwitwararika amahoro n'umutekano, tukongera tugakura amaboko mu mpuzu mu gukora tudahengeshanya kugira turandurane n'imizi ingeso zo kuzera inze kandi duhesha igihugu cacu izina ryiza mu makungu. Kugira dushobore gushika kuri iyo hangiro, dutegerezwa guhindura ingendo, tukavavanura n'ingeso zatugejeje habi, tukamenya iyo tuva n'iyo tuja. Ngico icatumye dutanguza muri uno mwaka isekeza ryo kuzirikana igihugu cacu, kumenya ico turi nka bene Burundi, kumenya gutandukanya icatsi n'ururo no kugira inyifato n'imigenzo bibere kandi biranga uwundi w'ukuri kandi yiyemera. Uno munsi abarundi benshi baramaze gutegera ko igihe cyo kuva mu muzimiza twashizwemwo n'inyigisho z'abakoroni n'abampemukendamuke cageze. Iki ni gihe cyo kuva ibuzimu tukaja ibuntu, tukagaruka ku mico n'imigenzo myiza byaranze basokuru. Kukaba nkako abantu benshi bicwa no kutamenya, kandi ni ingwara mbi isambura igihugu igakamira mu coze abansi b'u Burundi. Turasubiye gutangariza abarundi n'amakungu ko igihe cyo kuzera inze no gutega amashi abayakubitako carangiye. Kahise ka hafi karatweretse ko akimuhana kazi imvura ihise. Umwanya twataye dutegerezwa kuriha kwiruka. Dushire imbere ubumwe n'inguvu zacu. Ibihugu n'amashirahamwe dufashanya bize vyuhira, kanatsinda n'Imana ifasha uwifashije, kandi ngo Imana igira ahimaniye. Vyongeye nta butegwa iteka atekwe mu vyatsi. Barundi kazi, inshuti z'u Burundi. Leta y'u Burundi yiyemeje kugwanya yivuye inyuma ubukene bwo mwansi mukuru w'abarundi bose n'amakungu. Turasavye abarundi mwese, abari mu Burundi n'abari mu bindi bihugu, ngo umugambi wo kugwanya ubukene tuwugire gwacu. Duterere ivyiyumviro, inguvu n'uburyo umwe wese ashoboye. Twihweje ubwiza bw'akaroruhore Imana yatatse igihugu cacu, ubutunzi ntangere bukwiragiye hirya no hino mu gihugu, ntidukekeranya ko urugamba rwo kugwanya ubukene tuzorutsinda. Turakeje abarundi mwese kuko murahabona turavye iterambere tugezeko mu gihugu kubera ishaka, ubukerebutsi no gushira hamwe biriko biratsimbatara mu bene Burundi. Ngico ico twari twarabuze kuva kera, kandi turogoroye utagisubira inyuma. Ikindi abarundi twokwama twitwararika na ntaryo, nuko ubutunzi bw'igihugu cacu buhurumbirwa na benshi, rimwe na rimwe hakanaboneka n'abagomba kubwihagira ku nguvu. Dutegerezwa rero kuba maso tukabukingira, kandi tuyubahirize, dukorane n'abandi twubahana, maze umwe wese aronke ibimukwiye. Mu ntumbero yo gusahiriza igisata c'uburimyi n'ubworozi gisanzwe gitunze abarundi barenga ibice 90%, leta y'u Burundi ibandanya kurondera izindi nzira zo kuzamura ubutunzi. Aho twovuga nk'igisata c'ubutare n'agataka, inyigisho z'akanovera n'inyigisho z'imyuga, urudandazwa n'ibindi. Abatuboneye izuba barayamaze ngo ugutuje abakwambuye.
niko imigambi imwe imwe nk'ingomero z'umuyagankuba zihurirana n'ibihe byatekanijwe. Naho biruko abarundi mureme, nta mugambi n'umwe utazoranguka nk'uko leta yavyiyemeje, nkako ukwihangana gushikana ku ntsinzi, vyongeye witonze amira ibinoze, nayo abihuse ntibashitse iyo baja. Barundi kazi, inshuti z'Uburundi, abarundi baramaze kwiyemeza inzira y'intwaro y'abenegihugu bakarongorwa n'abo bitoreye, nayo intwaro z'igikenye n'iz'amagaburanyama bakazigira umuziro. Ni muri iyo ntumbero bitunganirije ubwabo amatora mu mwaka wa 2015 amakungu atamarirwa, mu gihe hari abibaza ko ayo matora atazoba, bibagira ko basokuru bayamaze ngo ukuravye cane akwibutsa kwikwiza. Dufatiye ku bihe twaciyemwo kuva mu 1961, birakwiye ko twitegurira neza amatora yo muri kazoza. Ni muza twese dufate nkama ivyo twasabwe n'umugwi w'igihugu jejwe amatora, umugwi w'igihugu jejwe ibiganiro hagati y'abarundi hamwe n'indongozi z'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi, maze amatora yimirije asange twaregeranije uburyo n'ibikoresho tutarinze kwambambira amakungu, kandi tubimenyere tubigire umugenzo n'inzira irashe yo gutsimbataza intayo kwikukira. Twashaka kwibutsa ko akamaro k'amatora ari ukuronka indongozi n'inzego twitoreye n'imigambi myiza twishimiye. Ahasigaye umwe wese nukuja ku kivi kanatsinda amatora atubeshaho, tubeshwaho n'umwimbu uva mu bikorwa byacu. Amatora ni inzira itazimiza mu gutsimbataza intwaro y'abenegihugu. Ni muze tuyagire ayacu, na cyane cyane ko twamaze kwibonera ko hari abanyamahanga bamwe bamwe bipfuza ko Burundi bworamutswa akaguma n'akajagari ngo babone gusahura ubutunzi bwacu no kujyanisha abonse rimwe. Barundi kazi, inshuti z'Uburundi, abarundi baremaze bati ugutuka ntagutorera. Naho hariho amashira hamwe n'imenyesha makuru vyambika ibara Uburundi, amakungu muri rusangi arazi ko Burundi ari igihugu citeka n'ijambo, igihugu gifise izina mu makungu. Muri uyu mwaka Uburundi bwarabandanije kubera ikimazi amakungu mu kugarukana amahoro hirya no hino ku isi no kugwanya iterabwoba. Irande y'ivyo duhuriye ko n'amakungu, leta yarabandanije gushira mu ngiro imigambi yiyemeje yubahiriza n'ibwirizwa shingiro. Inama nshinga amateka yaremeje amategeko ashiraho inama nkuru y'igihugu ijejwe kunywanisha abarundi, hamwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomerabunwa. Si ivyo gusa, abanyeshuri b'abarundi baronse ikibanza ca mbere ku isi mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, n'abanonotsi nka Francine Niyonsaba babaye urangiranwa ku isi. Tuvuga kandi ikinyobwa Amstel Royal catahukanye umudari w'izahabu mu ihiganwa mpuzamakungu ryabereye mu Bubiligi. Ikibanza ca mbere catahukanywe n'u Burundi mu hayanishwa ry'ibikorwa bihurumbirwa n'ingenzi ryabereye mu Burusiya. Amabuye y'akataraboneka bita akabuyenge atahandi uyasanga atari mu Burundi. Ikawa y'u Burundi yagiye ku rutonde rw'ikawa zidasanzwe ku rugero mpuzamakungu, n'ibindi vyiza byinshi bitera iteka igihugu cacu, bikongera bikaba kirumara mu iterambere ry'u Burundi n'ibindi bihugu. Barundi kazi, inshuti z'Uburundi, imbere gusozera twashaka kugira inama abarundi mu kubibutsa ibi bikurikira: guteramira amahoro n'umutekano kuko ari byo shingiro ry'ubuzima bw'igihugu, gukunda igihugu mu kugikorera, kukivuga neza no kugikundisha abandi, kumenya ko twikukiye kandi ko indongozi z'igihugu atahandi ziva atari mu matora yonyene nk'uko twabyiyemereye mu ibwirizwa shingiro ryacu twitoreye, kugendera imigenzo n'imico vyakujije Uburundi n'abarundi nivyo nkinzo y'Uburundi, kuvavanira n'inyigisho
zazingamitse igihugu cacu na cane cane iz'amacakubiri ashingiye ku moko yabibwe n'abakoroni. Kumvisha ugwaruka ko ari bwo Burundi bw'ejo rukaronswa indero kavukire ishingiye ku mico n'imigenzo myiza by'abarundi. Kwitabira inyigisho zo gukunda igihugu hamwe n'isekeza ryo kuzirikana igihugu cacu tukamenya iyo tuva niyo tuja. Kubungabunga bitukikije kuko kazoza keza gahagaze kuri ivyo. Kuzirikana ko ibihe vyahindutse tukavyara abo dushoboye kurera, tukirinda gusiga umujyano mu muryango. Gutegera ko guhinduka kw'ibintu gutegerezwa kujana no guhinduka kw'abantu mu vyiyumviro n'inyifato, maze tukiga kujana n'ibihe. Mu kurangiza twashaka dusubire tubibutse ko kazoza k'u Burundi katuraba twese. Tumenye kandi tumenyere ko igihugu kizoba uko dushaka ko kiba. Turasubiye gutera kamo bene wacu bari hanze y'igihugu ngo batahuke, bategere ko atawurimira amasaka aho atagira amasabo, kandi ko atagihugu kizoza kibarutira Uburundi bwabibarutse. Turasavye abarundi bene wacu kwirinda gusubira kugwa mu mitego y'abasesa nkuyoze n'abampimuke ndamuke, birinde gukogwa n'igiti mu jisho kabiri, bigira inama y'intango shasha, bame bazirikana imisi yose na hose ko atabahemukiye igihugu n'abene igihugu ngo yeregwe, bame bazirikana wa mwibutsa w'abasokuru ngo uheza guhemuka igori kera. Abanyamahanga bagize uruhara mu kubohera amaboko imugongo abarundi, bamenye neza ko bafitiye ideni abarundi. Aho kubandanya bongera ikibi mu kindi, aho kubandanya basongera isibe, vyubabera vyiza basavye imbabazi abarundi, bakanagira ko bakabaha n'indishi y'akababaro. Ngiyo inzira irashe yonagura imigenderanire utagisubira inyuma. Dusozereye dusubira kwemerera abarundi kwamana naryo dushira imbere ineza y'abene igihugu, ubutungane kuri bose, amahoro n'umutekano, iterambere ridakumira, kunywanisha abarundi, kubandanya guhasha atakinya abatanga n'abagira ibiturire, abanyonyeza canke basesagura itunga ry'igihugu, abagira urudandazwa rutemewe n'amategeko nk'ugwikawa, ubutare, ibitoro n'ibindi. Tuzobandanya kandi kwifatanya n'amakungu mu kugwanya iterabwoba, gukomeza imigenderanire myiza n'amakungu n'ibindi bihugu. Turakengurukiye abo bose bitanga batiziganya ngo intsinzi twaronse mu mwaka wa 2015 ntiduce mu myanya y'intoke. Dusavye inzego zose gukora ibishoboka vyose kugira ngo iyi ntsinzi ibandanye kuba iy'abarundi bose, abadutoye n'abatadutoye, kandi itubere inzira izodushikana ku zindi ntsinzi ku bibazo bihanze igihugu cacu n'isi yose. Imana mushobora vyose ihezagire Uburundi n'abarundi. Murakoze.